ngo n'uyu munsi abantu batizeye umwami ngo Yesu aze mu bugingo bwabo mpwemu w'Imana asubire mpwemu yabe isubire kuzuka isubire kuba nzima n'ubundi yarapfuye. Ibyo vyumbe sintinya kubivuga. Umuntu atizeye Yesu Kristo ngo amwimuke mu bugingo bwiwe, impwemu yiwe isubire kuba nzima, mpwemu yiwe komirikane na mpwemu w'Imana amurongore akora nk'ivy'ibikoko bikora. Ukaba ushaka kuba ico Imana igomba, reka kwanjanjwa kuco Imana ivuga, reka kwanjanjwa, reka kwiyorohereza. Haleluya. Mbega murazi ko Imana itarakubona kuvogera mu kibazo ngo ucinjiremo, reka ntiza uyihamagara inyuma yacu, ntiza. Bakunzi bahore CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Uri mwiza Mana kandi ugira neza, urera kandi uragororotse, uri mwizigirwa kandi uri umunyabuntu. Uri Imana ikunda abana bayo, kuko we ntutoranya ku butina nk'abantu, ukugwishiriza imvura yawe ababi n'abeza, ukakiriza izuba ryawe bose. None Mana y'amahoro, ninda togushima ninda tokuninahaza. Umuririmbyi niwe yavuze ngo urukundo rwawe ngo ntiruserangurika, ngo rusumba ukwezi kandi rusumba n'izuba, ngo n'ukuzimu rugerayo. Urukundo rwawe rero twese ruradukwiriye, nico gutuma abana b'Imana dukwiye kugushima twese atanumwe avuyemo, abato n'abakuze, abakomeye n'aboroshe, abaganje n'abashitse hejuru, bose bagafukama bagashima izina ryawe. None ndasengera abera bose Mwami n'abatarakumenya kugira ngo bakumenye, bamenye urukundo rwawe, imbabazi zawe n'ineza yawe. Yewe wa Mana we, rero bana natwe mu ijambo kugira ngo duhishure mpwemu yera ribashe kugira ikimazi ku bazoryumva bose. Urakoze kuvyumvise kandi kwemeye kubidukorera, icubahiro n'ishimwe bibi vyawe mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Rero ijambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi riravuga ngo wirinde kugarariza Imana kuko bigira ingaruka mbi. Haleluya. Wirinde kuko araho Imana tubona ihoze umuntu akibandaniriza gukora ivyitashaka, akumva umenga ntaco, ariko menya ngo ikintu cyose uri kurakora kiragira ingaruka, kiba ciza kiba kibi kiragira ingaruka. Rero wirinde gukora ibibi, ugarariza Imana hoho iri kwiragutumako, uvyirinde kuko bishaka kukuzanira ingaruka ikomeye. Hari nabi Imana irinda gutumako incuro zingahe, ariko bagakomantaza imitima. Worosha umutima wumva ico Imana ivuga. Imana idufasha. Dusome rero muri Samweli wa mbere gice ca 15, turahera ku murongo wa mbere dushikane ku murongo w'9. Haravuga ngo Imana ituma kuri Sawuli guhonya abamareki. Maze Samweli abarira Sawuli ati, ni jewe Uhoraho yatumye kwimikisha amavuta ngo ube umwami w'abantu biwe b'Abisirayeli. None rero ni wumve amajambo y'Uhoraho. Uku ni kuhoraho nyene ngabavuze. Ni jewe niyemeje guhonya abamareki, ndabahoye ibyo bagiriye Abisirayeli, ingene bababujije inzira igihe baduga bava muri Egiputa. None rero genda utere abamareki, ubahonye gose n'ivyo bafise vyose, ntuzogire ureka kwica, ariko uzogeseze abagabo, abagore, abana, mbere n'inka, mbere n'abonka, inka, intama, ingamiya n'indogoba. Nuko Sawuli ahamagaza ingabo ziwe, aziharurira Terayimu, zari ingabo 200,000 hamwe n'izo mu Bayuda 10,000. Bukeye Sawuli aja gusanganira aja mu gisagara c'abamareki, aryama mu mwonga waho. Ariko Sawuli abarira abanyekeni ati, hogi nimugende muve mu bamareki, sindabahonyanye nabo, kuko
mwagiriye abisirayeli bose neza igihe baduga bava muri Egiputa. Nuko abanyekeni bava mu bamareki, maze Sawuli ageseza abamareki uhereye i Havila ugashitsa i Shura aharabana na Egiputa, afata mpiri umwami wabo Agagi, amarisha abantu bose inkota. Ariko Sawuli n'ingabo ziwe basigaza Agagi hamwe n'ibirusha ibindi ubwiza mu ntama, mu nka, mu mashuri anuze no mu myagazi y'intama. Mbere ibyiza vyiza vyose banka kubigeseza gose. Ariko ibigayitse vyose n'ibitagira ico bimaze aba ari vyo bageseza gose. Imana idufasha. Iyi nkuru ngira murayizi. Abanyisirayeli murazi ko ari ubwoko Imana yari yaritoranirije. Arababwira ati jewe nzobabera Imana, nzobabera umwami, nzobarongora muri byose. Ntimwishushanye n'abandi, ntimwishushanye nuko abandi bameze, ibindi bihugu bimeze, kuko muri ubwoko bwanje. Ariko ngo baranka. Samweli aragenda arabwira Imana ati bagazwe, baravuga ko bashaka umwami. Ngo biranamubabaza Samweli, biramubabaza cyane. Imana iramubwira ati umviriza Samweli, genda ubimikira umwami. Kandi ngo yarababwiye ati uyu mwami muri ko murarondera ati azobaganza, azobatoza ibintu, ababwira amabi yose bazobona. Baravuga ati twe turashaka kumera nk'abandi. Imana irabwira Samweli ati genda uraha umugabo witwa Sawuli, ati umwimike abo umwami wawe. Ati nta kundi ko ari byo bashimye. Ngo Samweli arubaha, aragenda arimika nde, arasiga amavuta Sawuli, aramubwira ko abaye umwami w'Abanyisirayeli. Hanyuma Imana iramutuma, iramubwira ati genda uhaguruke ufate ubwoko bw'abamareki, ugende uhere kuwa mbere, ubice bose, wice abagabo, wice abagore, wice abana, wice ikintu cyose batunze. Ikintu cy'abamareki cyose gihari ugikureho. Ati kuko ukubababereye intambamyi, nimutabica niko bazobabera intambamyi. Ati ugende ubahonye kugira ngo muba amahoro. Sawuli ngo aragenda akoranya ingabo. Mwumvise ingabo yakoranije uko zingana. Hama ngo baragira iki? Baraduga bajya gutonda urugamba. Ngo baragenda ngo babanza kugira iki? Barakuramwe ababagiriye neza. Mwabumvise abanyekeni barabakuyemo ati nimugende muvemwo, ntimuze gupfana naba. Baravamwo baragenda ngo bafata abamareki. Ngo ibitungwa ngo byiza byiza, ibitungwa ari mu ntama, ari mu nka, ibintu byose ngo byiza byiza, ngo barabiziguritse babishira ku mpande. Bafata ibintu ataco bimaze ngo barabimara, barica n'abantu barabaheza. Bafata ngo umwami wabo nawe ngo baramuziguritse. Hanyuma bibabaza iki? Bibabaza umutima w'Imana. Navyumvise? Bibabaza iki? Bibabaza umutima w'Imana. Umuntu w'Imana reka ndakubwira iri jambo uryumve cyane. Imana yaragutoranije, Imana yarakurokoye, igukura mu byaha. Kristo uramwimika mu bugingo bwawe, kandi cyatumye aza mu bugingo bwawe no kugira ngo agire iki? Agukiza ku buhore. Kandi ibyo kugira bishoboke ubigiramo uruhara. Haleluya, haleluya. Bantu b'Imana, umva, Kristo aje mu bugingo bwawe, urahari ku kintu cyitwa icyaha cy'inyanduruko. Icyaha umuntu wese avukana. Urahinduka mpemu w'Imana atari muzima muri wewe, arasubira akaba muzima. Kuko murazi umuntu kwagizwe n'ibice bitatu. Agizwe n'impemu. Iyo mpemu niyivugana n'Imana. Iyi mpemu yinituma unesha bya bindi byose.
tukagira n'umushaha. Umushaha uri mu bwenge, umushaha uri mu mutima, urimwo ibigumbagumba, urimwo gushaka. Uwo nawo murazi ko uwo umuntu wese abaho ko wanduye, kuko ni haba ibyaha, kwiyumvira ibintu byose niyo biba, hakaba n'uyu mubiri. Rero Kristo aje mu bugingo bwawe, ya mpwemu yari yarapfuye atari nzima irasubira ikabaho. Kuko muribuka ko umunsi Imana ibwira Adamu ati niwajya kuri iki giti ndakubujije kiri hagati mu itongo ngo n'ugupfa uzopfa. Umuntu yarapfuye, rero yapfuye mu mpwemu, aguma agenda ariko mu mpwemu yarapfuye atakumvira Imana, ahubwo yumvira Satani, akoreshwa na Satani. Ngo n'uyu munsi abantu batizeye umwami ngo Yesu aze mu bugingo bwabo, mpwemu w'Imana asubire, mpwemu yabo isubire kuzuka, isubire kuba nzima, n'ubundi yarapfuye. Ibyo vyumbe sintinya kubivuga. Umuntu atizeye Yesu Kristo ngo amwimuke mu bugingo bwiwe, impwemu yiwe isubire kuba nzima, mpwemu yiwe ikomirikane na mpwemu w'Imana, amurongore akora nk'ivy'ibikoko bikora. Imana imubona ari umuvu. Niko ijambo ry'Imana ribivuga, sije ndiko ndabivuga. Kuko igituma usubira kuba umuntu ukaba muzima nuko mpwemu w'Imana aba muri wewe. Haleluya. Uwo nawe ntushobora kumuronka Kristo ataje mu bugingo bwawe, kuko ni atuma mpwemu w'Imana aza muri wewe. Haleluya. None wanse kwakira umuntu atuma impwemu yawe isubira kuba nzima, ugasubira kunywana n'Imana, nigiki kindi cyo tumunywana n'Imana? Nta yindi nzira iriho, nta yindi nzira nimwe iriho. Ngo ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo, nta ushobora gushika ku Mana, nta ushobora gukominiya n'Imana atari Kristo atumye akominiya n'Imana. Haleluya. Anywana n'Imana. Haleluya. Rero Sawuli Imana iramubarira ati rero wewe genda ukureho abamareki. Rero abamareki ni bande? Abamareki nivyo vyaha vyawe. Abamareki nivyo vyaha. Uyu munsi abantu hari akantu bisigariza, akavuga ati ibi ndabihevye, ariko akasimvako kubera iki? Ni akantu kawe wibikiye muri wewe, kandi ukukabika niko kazokubera urupfejo. Imana idutabare. Niko kazokubera urupfejo. Umuntu w'Imana emera mpwemu w'Imana gusese. Haleluya. Emera mpwemu w'Imana gushira hagaragara, umubwire ngo mpwemu nsesa, ngo sinifata uko ntari. Haleluya. Ngo urabaho umwasi yimya agafata ikibanza, ugende umubwire ngo ndakeneye ko uyu muzi uranduka mu buzima bwanje. Haleluya. Haleluya. Hariho umumareki w'ubusambanyi. Uyu uravuga ngo ndakizwa mugabo none ninamureka uyu mumareki nkamwica akavayo, je nzobaho gute? Nzobaho gute ko jewe uyu munsi njya aruko nsambanye, ndihinzu aruko nsambanye, ndihira amashuri abana aruko nsambanye? Umviriza, uyu niwe mumareki wawe, kandi uyu niwe azoguhamba, niwe azotuma utemegwa imbere y'Imana, niwe azotuma udahamagara ijuru ngo rikumve, kubera rirugaye imbere yawe. Haleluya. Gushika ugiye imbere y'Imana ukamubwira ngo uyu mumareki yarananiye kumwica, ariko nta wundi yo mpimbaraga zo kumwica atari wewe. Mpimbaraga Mana, nshoboza Mana, ukabanza ukumva ko ukeneye ko uyu mumareki umwicira. Haleluya. Ukavuga ngo ndavyanse ubuzima, ndabwase, ndagomba kubuvamwo. Haleluya. Utarumva ko uyu mumareki akwiye gupfa, ubaye nka Sawuli yafashe ati yo sinozi kwica izinka, sinozica. Nawe uyu munsi uravuga ngo kicyasi mbega ndagihebya bigenda gute? Yo, hari Imana mu ijuru, umuntu w'Imana. Hari Imana mu ijuru itabara, hari Imana mu ijuru ihindura amateka, hari Imana mu ijuru icinzira hatagira inzira. Haleluya. Ariko igusaba ngo yihanga amaso, kandi wemere uyo muriro uwucemo. Biba bigoye. Hari ntahe umumama yigeze kudushingira,
yari mukuru we, hanyuma yari yagendana n'umugabo atari uwiwe, baravyarana, yaramumwestaye amugirira inzu, hanyuma rero arakizwa. Akigirwa yavuga ati byavyo byose nkeneye kwiciye umumareka akamba imbere. Yari afise ideni rya banke, afise abana babiri, ateza kugaburira, ateza kwigisha, hewe neza ngo arakena. Aramubare ati sinzosubira kukurihira, sinzosubira kuha ikintu na kimwe abana utemeye ko tubandanye. Uwundi ati nakijijwe, umugabo ni Kristo, ati sinkeneye, genda. Aramuheba. Umva n'ingingo ikomeye yari kwavuga ngo ndagomba kugororoka, ndagomba gukora uko Imana ivuga, uko Imana ishaka. Hewe ngo arakena, ariko aguma yomatanye n'Imana. Abana barasonza, impuzu ziramuhera n'ibirato birahira, ibintu byose birahera, ariko aguma imbere y'Imana, aguma aririra Imana, aguma asenga, aguma agororoka. Mu bantu bamerewe neza arimo. Afise abana babiri, ariko abana baravyaye, bararongoye, bameze neza, afise ubuzi bwiza, aratekana, bararyohewe kubera kubaha Imana. Rero nawe uyu munsi ukaba ushaka kuba ico Imana igomba, ukaba ushaka kuba ico Imana igomba, reka kwanjanjwa kuco Imana ivuga, reka kwanjanjwa, reka kwiyorohereza. Haleluya. Mbega murazi ko Imana itarakubona kuvogera mu kibazo ngo ucinjiremo, reka ntiza, uyihamagara inyuma yacu, ntiza. Daniyeli yarabonye ngo basonzesha intambwe, barazisonzesha. Daniyeli aravuga ati jewe hakumpemukira Imana, ndemeye zingi, mugabo mpenda umwizigirwa imbere y'Imana. Ngo bamuterera mu bwobo bw'intambwe. Haleluya, bamutereye mu bwobo bw'intambwe, Imana yayisanzemo. Haleluya. Nawe utarica mareke wawe ntuzosanga y'Imana. Utemeye kwitandukanya, Imana ntuzoyibona. Imana uzoyibonera mu kwiyemeza, ukavuga ngo ndagiye, ndayitambukiramwo, ndabihagararamwo, ntaco. Imana niyampemukira je sinzoyihemukira. Haleluya. Bameshake n'ababdenego ngo umuriro ngo barawactiva, ngo incuro indwi gusumba uko wahora. Babibona mwaze ko biba vyoroshe kubona umuriro uritabwemwo, bariko barawushofa ku madogre ngira amajana. Baravuga ati twebwe ntidushobora gupfukamira igishushanyo. Iyo twizeye rutiki igishushanyo cyane, ati naho twopfa tuzopfa tukiyizeye. Haleluya. Imana ntiyabona igihe bawushusha, ntiyari kuwuzimya cyangwa bakora ikintu bakiriko barawushusha. Vyabaye ngombwa ko bawuteregwamwo, hama basanga y'Imana. Nebukadineza ubwo ntiyavyivugiye ati bega twateye abantu bangahe, ati je nari tari batatu, atariko ndabona uwa kane, ati kandi uyo wa kane ndabona afishe ishusho y'umwana w'Imana. Haleluya. Telesai. Haleluya. Ishusho y'umwana w'Imana yari hagaze, umwana w'Imana en personne yari yamanutse. Nawe ntazomanuka, nawe utemeye kubimanukamo. Haleluya. Emera ubivogeremo. Sawura aranka, ariko yikwegera ivyago, tuzobibona ku munsi wejo. Haleluya. Nawe uyu munsi ni wawe kuranka kuva muri ivyo byahurimwo, ngo nukwikunda, ngo wumva nzobaho gute. Mbega ivyo nivyo bikubeshejeho? Ni Imana nivyo ishatse yo vyugara, ariko irakeneye ko ugira ukwizera, ukayizera, ukamenya ko ari ifise ubugingo bwawe mu ntoke. Ntibufiswe n'uwo mugabo ariko agutesha agaciro, ntibufiswe n'uwo mugabo ariko ateza umuvumo abana bawe, ntibufiswe n'ubwo busuma uri kurakora, wiriguriba, wirigwa urakora ibintu wikwegera umuvumo, ubunda utagira naho uba kubera ibyaho uri kurakora. Si ivyo bizokugira umuntu.
ubutunzi nawe yananiwe kuzura si ibyo bizokugira umuntu kizokugira umuntu no kubaha Imana ivyo uryo ukabijya wabiruhiye wabikoreye tariko urasahura Imana tugirire neza haleluya haleluya tuba abantu vy'ukuri dutinya Imana kandi twubaha icyo Imana ivuga abandi barahemuka bakirwa bagurisha bene wabo uri mu mareki wawe itama n'umumareki wawe mwirukane uhazwe n'ivyo Imana yaguhaye Imana yo mwijuru dufasha Imana data rugira vyose uri mwijuru uri Imana nziza uri Imana itugirira neza uko bukeye nuko bwije uri Imana itwigisha nyemerera wa Mana we umuntu wese yarafise icyo abundikiriye cyamunaniye kwitandukanya naco imbaraga zawe zimanuke kumutabara no kumugirira neza kugira ngo yitandukanye n'ibintu byose byamwigiza kure yawe kugira ngo arongogwe n'abakandagenane nawe muri vyose Mana naje we ndisengera wa Mana ukobeze kunshigikira no kungirira neza ibikingora n'ibikingwanya byose Mana imbaraga zo kubinesha kugira ngo mumukobwa kubahisha n'abandi bose ndabasengeye wa Mana we manura ubushobozi manura imvura y'umugisha wawe mwami ku bantu bose bibone kandi bitahure kandi bitandukanye Mana ndagushimiye kandi ndakunena haje icubahiro cyose n'amashimwe yose aba yawe nkabanda bisenze ndabyizeye kuvyumvise mu izina rya Kristo Yesu amen amen mwarahezagiwe mugira umunsi mwiza.